Kristo Yesu. Mu ijuru dufise Imana ikora, dufise Imana itabara, dufise Imana ihindura ibihe. Nimba hari icyo Imana yavuganye nawe, isaha yacu yararenze. Muri uno saha, muri uno mwanya ndiko ndatura ino jambo ry'Imana, wakire gukorerwa icyo Imana yari yaravuze. Nimba igihe cyari cyararenze, haleluya. Ariko nimba igihe kitaragera, siguza Imana, siguza Imana. Imana ikubwira ngo ndindira mwana ndiko ndaza. Kandi nagomba kukubwira iyi Imana tuvuga ntabwo ari Imana tuvuga mu ndome gusa, ahubwo ni Imana ikora, ni Imana twabonye ikora, ni Imana twabonye itabara, ni Imana yatubereye aho ba papa batari, ni Imana yatubereye aho imiryango itari. Si Imana izodutabara kubera abacu bari mu mahanga, si Imana izodutabara kubera twavukiye mu miryango ikize, ahubwo ni Imana izodutabara kuko ari itegeko kugira ngo dutabare. Yesu ashimwe cyane. Turabaramukije rwose, amahoro y'Imana abane namwe mwese abariko baradukurikirana. Turi hano kuri Vision Talk Media. Uwo mugiye kubana nawe ni Pastor Felicien Harerimana. Tugiye gusangira amajambo y'Imana mwe muyera yashize ku mutima wanje kugira ngo dushobore gusangira. Imbere yuko twumva ayo majambo, nagomba dusenge Imana Data mushobora byose. Mana, turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza, turagushimiye kubw'amajambo yawe, kandi ugirire neza umuntu agiye kuyumva. Papa, agira icyo akoze ku buzima bwiwe. Urakoze, turabigushimiye, ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Rero tugiye gusangira amajambo y'Imana afise urufatiro canke teme ivuga ngo rindira isaha y'Imana. Kurindira isaha y'Imana aho ari ikintu kigora abantu benshi kino gihe, kuko turi ahantu isi iriko ikorera ku muvuduko urenze cyane. Ibintu biriko bikoreka mu nzira y'amajambere, ibintu byose bigomba kubera umwanya muto. Twasanze rero n'abana b'Imana ntitukigomba kwihangana, ariko tugomba ko ibyacu mu buryo bw'imwe mu bigenda nk'uko iby'abisi biriko biragenda. Ariko nagomba kuvugana nawe uri kumviriza no majambo y'Imana uno munsi, ndakubwira ngo ikintu cyose Imana yateguye kuzokora yaragishingiye igihe cyacu. Haleluya. Reka tubanze twisunge ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Umusiguzi igice cya 3 umurongo wa mbere. Havuga ngo ikintu cyose cyashingiwe igihe cyacu, kandi igikorwa cyose munsi y'ijuru gifise akanya kaco. Amen. Aha uyu musiguzi yariko aratubwira neza ko ikintu cyose gitegerezwa kubera hano mu isi, cyangwa ikintu cyose gitegerezwa kuba gikozwe n'Imana gifise igihe cyacu, kuko Imana ntabyo ikora mu guhuruduka. Imana ntabyo ikora mu gihamana, ikora ikintu yateguye kiri muri prayer. Turazi ko no kugira ireme yaremeye ku rutonde. Hari ibyo yakoze ku wa mbere, hari ibyo yakoze ku wa kabiri, hari ibyo yakoze ku wa gatatu, hari ibyo yakoze ku wa kane. Yagiye ikora nk'uko yari yarabiteguye umunsi ku wundi, nk'uko duhora tubisoma mu majambo y'Imana. Rero nagomba menyeshe umuntu wese ariko aradukurikirana ko ikintu cyose Imana yateguye kuzokora ku buzima bwawe irafise isaha yagiteguriye, irafise umunota yagishingiye, irafise n'umwaka yagiteguriye. Suko tuba tubabaye cyane bica bituma ngo Imana yiruka kudutabara, suko amarira bari menshi, suko intambara ziba zibaye nyinshi, kuko iby'Imana ntabwo bihira inzara, ahubwo bihira igihe cyabyo. Haleluya. Naho wowe uri mu kibazo kimeze gute, naho wowe uri mu marira ameze gute, naho wowe uri mu ntambara zimeze gute, mwene data, hari igihe bidusaba ko dusaba inkomezi zo kwihangana, ariko tukarindira isaha y'Imana. Haleluya. Iyo mariage yawe urondera by'ukuri irahari, mugabo ifise igihe. Iyo nzu ushaka kubaka, Imana nimba yarabikubwira hari, ariko ifise igihe. Ngo rugendo utegekanya rurahari, ariko rufise igihe.
buri proje yose ufise wavuganwe n'Imana. Suko Imana ibesha, icyo Imana yavuze cyose ibifise no kugishitsa, kuko Imana n'umushobora byose, kandi Imana si umuntu ngo ibeshe, nta nubwo ari umwana w'umuntu ngo ishobore kwisubirako. Ariko ikintu kitunanira rimwe na rimwe ni ukwihangana no kurindira. Haleluya. Abantu rimwe na rimwe turananirwa no kurindira cyangwa no kwihangana ivy'Imana yavuganye natwe. Hari ikintu kimwe gikomeye ngomba kuvuga. Iyo Imana iguhaye isezerano, ikubwira ibyo izogukorera, ariko hari ibintu byinshi itavuga. Ntitubwira intambara tuzogwana nazo kugira ngo tugere kuri ayo masezerano. Abisirayeli baruhiye muri Egiputa kubw'ibikorwa bikomeye bariko barakoreshwa na Farawo. Imana igihe irababwira ngo harageze ko muva aho hantu mugende mu gihugu n'abasezeraniye cy'i Kanani. Bahavuye banezera bavuga ati turagiye i Kanani. Imana yari yababwiye ati ni igihugu gitemba amata n'ubuki. Imana yari yababwiye ko bazoba mu mazu batubatse. Imana yari yababwiye vy'ukuri ko ari ahantu heza. Bumva ati hari y'ubuki, hari amazu tutubatse. Ariko Imana ntiyari yababwiye ivyo bazohura nabyo bari mu bugaragwa, bari mu nzira. Ntiyari yababwiye intambara bazogwana. Bumva ati hari y'ubuki, ariko turazi ko mu buryo bw'umubiri nta buki bushobora kuboneka atani inzuki zahabaye. Kugira ubone ubuki uragwana, hari ibyo uhura nabyo, inzuki zirakurya. Hari inzara bagize bakiri mu rugendo, hari ibibazo bahuye nabyo bakiri mu rugendo. Murazi ko babuze ibyo bafungura, murazi ko babuze ibyo amazi yo kunwa, ivyo murabizi. Murazi ko bidogeye Mose igihe yagiye ku musozi agate, bakavuga ngo Imana ya Mose siyo, bagahitamo gusenga ibigirwamana. Ariko ntabwo Imana yari yarabeshe, ahubwo ivyo yari yaravuze byose yari yabishingiye igihe. Imana idufashe gose. Birashoboka ko wewe uri kubumva rino jambo, hari ibyo ubona kumenga ntibigikunda, hari ibyo ubona kumenga ntibigishoboka, hari ibyo ubona kumenga wari kuba warabikoze mu myaka 5 iheze cyangwa mu myaka 10 iheze, ariko uri kurabona kumenga byarahagaze. Oya, ikintu cyose Imana yavuze igifitiye urutonde, igifitiye igihe yagishingiye. Haleluya. Ibihe bitaraba komeza gusenga, ibihe bitarakunda komeza kwihangana, komeza kwegera imbere y'Imana. Hari abantu babona ivy'Imana yavuze bitevye bagaca bivumbura n'ivyo gusenga bakabiheba. Ahubwo umuti kwari kuguma imbere y'Imana, kwari kwegera Imana, kwari kuguma usenga, ubaza Imana ngo mbega bimeze gute, ubaza Imana ngo mbega bizoba ryari. Imana ikaguma ikuremesha, Imana ikaguma ikubaka, Imana ikaguma ikuremera intahe. Kuko iyo turiko dusenga duhura n'abandi bagize ukwihangana, ariko inyuma yo kwihangana bakabona ivy'Imana yavuganye nawe. Iyo Imana ikubwiye ngo mwana wanje akira umunezero, umenye ko imbere y'uwo munezero hari n'amarira uzohura nayo. Iyo Imana ikubwiye ngo akira ibi n'ibi, umenye ko imbere y'uko ivyo ikubwiye bishika hari izindi ntambara zitambika imbere, hari ibindi bibazo byitambika imbere. Ikintu cyose Imana ibikubwiye irabanza ikakuremera ishure ryacu, irabanza ikakuremera intahe kugira ngo ico kintu uzokibemwo. Imana yarakwigishije, Imana yaraguteguye, kandi agomba nkubwire ko nta kintu Imana ishobora kugukorera itakuremeye n'intahe yacu. Iyo Imana igushize mu kintu itaguteguye, ntumenya agaciro k'ico kintu, ntumenya akamaro k'ico kintu. Niyo mpamvu rero bica biba ngombwa ko Imana ibanza kukubaka, Imana ibanza kugutegura kugira ngo ivyo yavuze nubigeramwo uzumenye umubabaro wagize kugira ngo ushobore kugera aho hantu. Rero nagomba nkubwire, ntukore nk'uko isi iriko irakora, niwihute nk'uko abisi bariko barihuta. Ubu abantu bagomba amazu yihuse kibiriraho, abantu bagomba amasezerano Imana ivuga no munsi ejo bagaca babibona. Abantu bagomba ibintu biba TikTok, ibintu bibera ikibiriraho. Nagomba nkubwire ugende muri Bibiliya usome wihanganye, usesangure Bibiliya neza. Umuvugishwa Yesaya yavugishijwe ibintu bikomeye, ariko nagomba kubwira ko byinshi imbere yanapfuye atabibonye. Yaravugishijwe ukuzovuka kwa Mesaya, ukuzovuka kwa Kristo, ariko nagomba kumbwire ko
Yesaya yarinze apfa atabonye Kristo, atabonye Mesiya, ariko kandi we yarazi ko ashikije icyo Imana yavuze. Nagomba kugutera intege, umaze igihe urindiriye Imana, umaze igihe Imana yaravuganye nawe, umaze igihe hari isezerano Imana yakubwiye. Nagomba kugutera intege ngo wihangane urindire isaha y'Imana, wihangane urindire igihe Imana yateguye, wihangane urindire umwanya Imana yateguye. Izo ntambara uri kugwana nazo si ikimenyetso cy'uko ibyo Imana yavuze atari byo, ahubwo no kugira ngo Imana ibanze kubake, Imana ibanze gutegure. Kandi uko intambara zikomeza kwiyongera niko n'igihe cyo gutabagwa kiba kiriko kiriyongera. Haleluya. Iyo turiko twiga amashuri, aya mashuri twize mu buryo bw'umubiri, uko twatangura niko twahura n'ibibazo byoroshe. Ariko iyo wimirije kurangiza ishure, uhura n'ibibazo utari bwahure navyo mu buzima, uhura n'intambara, uhura n'ama exame utari bwahure nayo mu buzima. Haleluya. Ariko iyo ibibazo bikomeze kuba ibikomeye, niko uba uriko wegereza kandi no kuronka ico wari umaze igihe uriko uraruhira. Haleluya. Birashoboka ko uri mu ntambara zihambaye uno munsi, ariko mu izina rya Yesu Kristo izo nizo ntambara zigiye kukwinjiza mu cy'Imana yavuganye nawe. Izo nizo ntambara zigiye kugushira mu mugambi w'Imana ku buzima bwawe. Haleluya. Abazoba abakomeye Imana ibacisha mu bikomeye. Rero iki kintu kwihangana hari abantu benshi kinanira. Nagomba nkubwire ngo mu Mana hari ibyo tutaronka kubera hari ibyo turonka atari uko twasenze cyane, atari uko twafashe ibifungo byinshi, ariko hari n'ibyo turonka kubera ukwihangana. Burya ukwihangana naco ni igikorwa gikomeye. Bibiliya ivuga ngo abihanganye bitwa abanyamahirwe. Nimba uri ahantu ho kwihangana, uri umuntu adasanzwe, uri umuntu akomeye, uri umuntu w'umugabo, kuko abatihangana barivumbura bakabiheba, barivumbura bakabivamwo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Iyo umuvyeyi asamye imbanyi, ivyo turabizi, imbanyi mu mategeko tuzi ko ivukira amezi 9. Haleluya. Kandi turazi konsekanse ziba iyo imbanyi ivutse hataragera. Umwana agira ikibazo, bamutwara mu mashine, arinda kumufuka, kumuha ivyo kugira ngo azogire ubuzima nk'ubwuma umwana yavukiye amezi 9 agira. Mbere hari n'igihe umwana avutse ataragera, igihe kitaragera acapfa. Mani dutabare. Kandi n'iyi imbanyi ivutse yaratevye, umwana naho ashobora guhura n'ibibazo biremereye, kuko mu mategeko imbanyi ivukira amezi 9. Haleluya. Wewe umaze igihe urindiriye, hari igihe Imana yashinze, kandi nawe umaze igihe urindiriye. Birashoboka ko hari aho Satani azana amatake, isaha y'Imana ikarenga tutarabona ivy'Imana yatuvuzeho. Nimba hari isaha y'Imana yarenze ku buzima bwawe, ndatuye mu izina rya Yesu Kristo, Imana igutabare, kuko icyasezeranwe iyo gitevye navyo biravuna umutima. Imana itugirire neza. Birashoboka ko ari byari kuba mu mwaka uheze, ariko abarozi bavyitambitse imbere, abansi bavyitambitse imbere. Rimwe na rimwe hari n'ibyo Imana itubwira tukagira umunezero, tukanabivuga mu bantu igihe kitaragera. Kumbe oroho abo tubwira bose sabakunzi, sabagenzi, muri bajya tugendana ba Yuda barimwo, muri bajya tugendana abatanezerewe barimwo. Ugasanga hari yindi mitego bagiye batega. Kristo Yesu, mu ijuru dufise Imana ikora, dufise Imana itabara, dufise Imana ihindura ibihe. Nimba hari icyo Imana yavuganye nawe, isaha yacu yararenze. Muri uno saha, muri uno mwanya ndiko ndatura ino jambo ry'Imana, wakire gukorerwa icyo Imana yari yaravuze. Nimba igihe cyari cyararenze, haleluya, ariko nimba igihe kitaragera, siguza Imana, siguza Imana. Imana ikubwira ngo ndindira mwana ndiko ndaza.
kandi nagomba kukubwira iyi Mana tuvuga ntabwo ari Imana tuvuga mu ndome gusa, ahubwo ni Imana ikora, ni Imana twabonye ikora, ni Imana twabonye itabara, ni Imana yatubereye aho ba papa batari, ni Imana yatubereye aho imiryango itari. Si Imana izodutabara kubera abacu bari mu mahanga, si Imana izodutabara kubera twavukiye mu miryango ikize, ahubwo ni Imana izodutabara kuko ari itegeko kugira ngo dutabare, kuko ni papa, ni umuvyeyi wacu adukunda, ni umuvyeyi wacu atwitaho kurusha uko abantu bariko baratwitaho. Nagomba nkubwire ngo igihe c'Imana kitaragera ku buzima bwawe, n'abavyeyi bakuvyaye bashobora kukwihakana. Igihe c'Imana kitaragera ku buzima bwawe, n'ishengero rikureze rishobora naryo kuguhinduka, n'abarongozi bakuyoboye bashobora kukubonamwo nk'uko umenga waravange, nk'uko umenga warasaze. Igihe kimwe Yosefu akiri mu muryango wa se, nta bantu bamutahura, mbere nabo bavukana nibo bamugiriye inama ngo bamugurishe. Ivyo murabizi, amajambo murayazi, ariko ndashimira Imana Yosefu yagumye yubaha Imana. Bamutereye mu kinogo, Imana yamukuye muri ico kinogo, bamutwaye kwa Potifari. Muka Potifari murazi ivyo yagombye kumugirira, agomba kumukoresha icaha, ariko Yosefu aravuga ngo nzi neza Imana twavuganye sinshobora kuyihemukira kubwo kino cacu ubusambanyi, ntaco byatwaye kuba baramwagirije ko yagomba gufata ku nguvu muka Potifari agatwabwa mu gasho, ariko naho yarapfunzwe Imana yari kimushingira intahe. Nagomba nkubwire ngo abantu bashobora kutagutahura, ariko Imana ikigutahura n'amahoro menshi. Ageze mwibohero, nagomba nkubwire niko ibigeragezo byariko bitera bikura. Kugera mwibohero kwa Yosefu, ibigeragezo byariko bitera bihindura isura. Hari igihe uva muri iki kigeragezo winjira muri iki, hari igihe uva muri iki kigeragezo winjira muri iki, hari igihe uva muri iki kigeragezo winjira muri iki, ariko mu izina rya Yesu ari ikigeragezo kizokubera icanyuma ku buzima bwawe. Ikigeragezo cibohero Yosefu yaragezemwo nico camubereye ikigeragezo canyuma. Kandi nagomba kuvugana n'umuntu ari mu ishure ry'Imana, umuntu yihangana ivy'Imana yavuganye nawe. Si bihe vyose tugomba abadutabara mwene data, si igihe vyose tugomba abadufata ukuboko. Nagomba nkubwire ngo hari igihe bagutabara ugasanga banagukuye no mu ishure ry'Imana. Shobora kuvuga ibintu bikagucanga, iri jambo rishobora kugucanga, ariko nagomba nk'akarorero kuri Yosefu. Akigenda mwibohero ntabwo yasavye ubutabazi, kandi birashoboka ko yari afise abashobora kumutabara, ariko ikintu kimwe ngomba kuvuga c'ingenzi niki: abantu bose bari kuza ngo batabare Yosefu bamukura mwibohero, ico bari gukora nuko bari kumusubiza kwa se Yakobo, ico bari gukora nuko bari kumupfunguza bakamukura mu gasho. Ubwo nibwo butabazi Yosefu yari kubaronse. Ariko Imana nayo yari izi ko kuba muri Yosefu, kuba Yosefu ari mwibohero, yarazi ko umuryango uzomukura mwibohero ari wo muryango uzoca umwinjiza no kuba premier ministre. Ntabwo umuntu yari gutabara Yosefu yari guca mutwara kuba mu premier ministre muri Egiputa, ivyo ntibyari gukunda. Ariko yavuye muri Egiputa, yavuye muri gereza aca yinjira ku ntebe yo kuba premier ministre. Ndagusengeye mu izina rya Kristo, wewe uriko wumviriza rino jambo, ico kigeragezo urimwo, iryo shure urimwo, uwo mubabaro urimwo, ayo mariro urimwo, akubere amarira ya nyuma mu izina rya Kristo. Inyuma yo kuva muri iryo gereza, muri iryo bohero ry'ibibazo, muri iryo bohero ry'indwara, muri iryo bohero ryo kwangwa, inyuma yo kuva aho hantu wakire kwicarana n'abahambaye mu izina rya Yesu. Ntaco byari bitwaye kuba Yosefu yamaze igihe kinini ari mu bibazo, ari mu ishure ry'Imana, apfungwa, ateregwa mu binogo, yagirizwa ko ari umusambanyi, ariko ari ikintu kimwe nkundira Imana. Hari ibyo abandi bashitse ko igihe Yosefu yari muri ivyo bibazo, ariko Yosefu ibyo atari yagezeho nagomba nkumenyeshe ko yabironkeye umunsi umwe. Haleluya! Igihe atangarizwa ko abaye premier ministre, hari ibintu iyo ubaye premier ministre utarinda kurondera, ari itegeko kuco bironka. Haba harimo guco habwa urupfunguruzo rw'imodokari, haba harimo guco habwa urupfunguruzo rw'inzu. Mbere ndiko nsoma Bibiliya ivuga ngo Yosefu niwe yari asigaye aho uruhusha abasohoka igihugu ca Egiputa.
ibihugu atari yagenzemwo yarasigaye abigendamwo afise na escorte, afise n'ingabo zimucungere. Naho hari iby'abandi bageze ko wewe utari kurageraho, nuguma wihangane hari munsi uzobigereraho icarimwe. Haleluya, haleluya. Imana itugire neza, Imana itugirire neza. Ngomba nkubwire ikindi kintu gituma Imana itihuta kugutabara. Irevre hari abantu Imana inyaruka kubatabara kuko ibona ko ukwihangana kwabo ni guke cyane. Ariko igituma Imana yaratevye mu vyawe, icambere irabona ko waramaze gukomera, ntabwo ukiri umwana mu buryo bw'impembe. Abana barihutirwa cyane gutabarwa. Iyo umwana ashonje mu muryango, nyina akora ibishoboka ngo yihute kumugaburira. Ariko umuntu akuze arihangana kuko abazi ko ari byiza, abazi ko ari imfungurwa ziwe zimurindiriye. Nagomba turabe ku wundi muntu yitwa Lazaro. Ega kuba Imana itaragutabara ntibisigura ko utari umukunzi wayo. Lazaro yamaze igihe kinini agendana na Yesu. Mbere Bibiliya ivuga ngo nta hantu Yesu yakunda nko kwa Lazaro. Ariko igihe kimwe bamenyesha Yesu ngo wa mukunzi wawe aragwaye. Baramuha intumwa bakabisa ati ya nshuti yawe hamwe uhora uteramira, hamwe kwa Marita, hamwe kwa Lazaro, ya nshuti yawe imwe mwamana, imwe mugendana iragwaye. Aba bantu bibaza ngo acumva rino jambo acagenda yiruka, acumva rino jambo acabura amahoro yirukanye. Oya, siko Yesu yabigenjeje. Mbere birivuga ngo yaciye asibira aho yarari, yiyongeza iminsi aguca yirukanga ngo yiruke. Abantu baravuga ngo bwa bundi wa muntu ntiyari umukunzi wa Lazaro. Yo kabaye yari umukunzi wiwe ntiyari kumva amakuru nk'aya maze ngo acatebe. Reka nkubwire impamvu Yesu atirukanze kuja kwa Lazaro. Irevre batangaza ko Lazaro agwaye. Hari ijambo Yesu yaciye ababwira ngo iyo ngwara agwaye si yo kumwica. Reka dusome aya majambo ho gato. Ugiye gusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 11, turasoma umurongo wa 4 n'umurongo wa 14. Avuga ngo Yesu aramwishura. Yesu avyumvise aravuga ati iyo ndwara si yo kumwica, ariko niyo gushimagirisha Imana kugira ngo n'umwana w'Imana imushimagirishe. Buno Yesu avuga bifoboye ati Lazaro yapfuye. Ahasimbiye kuri 14. Bakimubwira ngo aragwaye, yatumye intumwa ngo genda muvuge ko iyo ngwara atari yo kumwica. Mugabo mu nyuma dusomye ngo bavuga kandi ngo Lazaro yapfuye. Ibi bintu dushobora kubitahura gute? Ubwa mbere yavuze ko atazopfa, mu nyuma batubwiye ko yapfuye. Petetere ko ari abantu baciye bafata Yesu ko atari, ti wa muntu ntabwo yari umwana w'Imana, wa muntu ntabwo yari Imana, kuko nivyo yavuze gwabaye uruvange. Yavuze ko adapfa none yapfuye. Impamvu Yesu yavuze ko iyo ngwara atari yo kumwica nuko wewe yarazi ko no mu rupfu rwa Lazaro ashoboye kuruhindura ubuzima. No mu rupfu rwa Lazaro Yesu yarakira Imana. Ageze iwabo yababwiye ngo ni jewe kuzuka n'ubugingo, ubunyizera nubwo yoba yarapfuye azobaho. Nagomba nkubwire bene data, birashoboka ko ari byo wahanuriwe, ariko isaha yabyo yarageze, umwanya wari warabwiwe warageze, urabona ko bitagikunda. Ndatangaje mu izina rya Yesu Kristo, no muri byo nyene ubona ko byarenganye, Yesu aracabona ko ari bizima. Yesu aracabona ko ari bizima. Yesu yarazi ko isaha yose azoshikira kwa Lazaro ashoboye kubihindura bishasha byose. Ashoboye kuzura umuntu, ashoboye gutuma ingumba zimaze igihe zitavyara zikavyara. Amena. No muri ivyo ubona umenga vyarapfuye, Yesu aracabona ko bigikunda mu izina rya Yesu. No muri ivyo ubona umenga vyaribagiranwe, Yesu aracabona ko bikiri bizima mu izina rya Yesu. Ivyo uvuga ngo baravangiwe sibyo, mu izina rya Yesu biracari bizima. Yesu akugereho mu izina rya Yesu. Ahageze yavuze ngo Lazaro vyuka. Lazaro yavuye mu mva, uwari yarapfuye aba muzima. Hari igihe Yesu azoza ivyo ubona kumenga vyari byarapfuye bihinduke bizima. Hari projet wari warateguye, ariko bivanye n'igihe wazitegurira
warazihagaritse kuko umenga ko bitagikunda. Yesu avuze ngo biracyakunda. Nta jambo rivuye ku Mana ribura ububasha mwene data. Iyi Mana niyo ituma ingumba zimaze imyaka irenga 50 zivyara. Iyi Mana niyo yatumye Sara ku myaka 90 yongera akabyara. Umubiri we wari warashaje, ariko Imana yakoze ikintu kidasanzwe, Sara aravyara. Subiye kuri iri jambo ngo rindira isaha y'Imana. Birashoboka ko ubuzima uri kuraba muno munsi budasa n'ivy'Imana yavuze. Birashoboka ukuntu uri kufungura, aho ubaye, ukuntu uri ko wambara, ugacuraba ivy'Imana yavuganye nawe, urabona kumenga sibyo. Oya, humura. Imana iracyashoboye. Imana iracyashoboye kubigira bizima. Ivyo ubona umenga vyarapfuye, Imana iracyashoboye kubigira bizima. Ivyo ubona umenga ntibigikunda, Imana iracyashoboye kubigira bizima. Ivyo ubona umenga nivyo bije kukwica, Imana ishobora kubihinduramwo ubuzima. Ikana bari bazi ko kahabavye, Yesu ababwira ngo voma ayo mazi mugende kuzuza ijya mibindi. Ajya mazi Yesu yahinduyemo vino, iba vino iryoshe cyane iruta iyo abandi bari bararondeye. Haleluya, haleluya, mu izina rya Yesu. Ivyo umenga bije kukwica, Imana ibihinduremo ubuzima mu izina rya Yesu. Nta muvumo uzogira ico uhinduye ico Imana yavuze. Baramu na Baraki barihenze bagenda kuvuma b'Imana yahezagiye, ariko ntivyakunze. Imivumo bakuvumye banyogosenge, amasengesho mabi bagusengeye, mu izina rya Kristo Yesu hamwe no kwizera Imana, byose bihinduke ubusa mu izina rya Yesu. Ndavuguruje ivyo bavuze ku buzima bwawe. Ndashinguye akarimbi bashinze imbere y'ubuzima bwawe. Bavuze ko utazorongorwa, ariko mu ijuru baratangaje ko mariage ni kashe ku buzima bwawe. Bavuze ko uzopfa upanze, ariko mu ijuru inzu yawe yarateguwe mu izina rya Yesu. Bavuze ko atahuzogera, ariko aho uzogera Imana yarahateguye. Nagomba nkubwire, ukura amaso ku bantu sibo bazotuma ugeraho Imana yavuze. Iyabivuze niyo izobishitsa. Haleluya. Iyavuganye nawe niyo izobishitsa. Muri mvimwe yavuze ngo iyabivuze nubwo yotinda, ariko nukubikora izobikora. Imana ishobora gutuma ivyari nk'urupfu ibihindura ubuzima ku bwacu. Nowa ariko ashira ibikoko mu bwato, Imana imubwiye ngo shira ibikoko mu bwato. Abahinga bamwe bavuze ngo hari igikoko Nowa atashize mu bwato, arico gikoko bitwa amafi. Kubera iki? Ivyari bije kwica abandi, ivyari bije kwica iriya generation kuri Nowa, ni navyo vyari bije guha ubuzima amafi, kuko turazi ko amafi aba mu mazi. Birashoboka ko ivyo abantu bakoze ko ari byo bizokwica, ari vyo Imana igiye gutegura ngo biguhindukirira ubuzima. Birashoboka ko iyo abantu bagutaye mu mugambi w'Imana. Abantu bashobora kukugwanya bakagukuza ku kazi, kuko Imana ibona ko ari akandi kazi karenge yako Imana igomba kukwicarikamwe. Abantu bashobora kukugwanya mu muryango, bashobora kukugwanya aho uba, bashobora kukugwanya inzu wari warubatse ukayita ukayirara inyuma ukaja gupanga, wari ufise inzu yiwawe. Ivyo ntibiguca intege. Birashoboka ko iyo wagiye ariho uzohurira n'umugambi w'Imana, ariho uzohurira n'isezerano ry'Imana. Haleluya. Agira ukwihangana, rindira isaha y'Imana. Ivyo uri kuracamwo byose ubishimira Imana. Hari ibyo ubona kumengana ibibazo, ariko Imana ibiravye ibona ko ari inyishu. Hari ibyo ubona kumengana umuhero ku buzima bwawe, ariko Imana ibiravye irabona ko ari ryo sezerano ryawe, kandi irabona ko ari bwo butabazi bwawe. Haleluya. Reka turiko dutera nk'abasozera, turabirindi ijambo rimpumuriza cyane ku bantu bihanganye Imana. Ijambo riri muri Yobu igice cya 19 umurongo wa 25, havuga ngo ariko jewe ubwanje nzi yuko umucunguzi wanje ariho, kandi ko kwiherezo azohagarara ku isi. Haleluya. Iri jambo ni jambo ridasanzwe, ngo ndazi neza ko umucunguzi wanje ariho. Umviriza, uzotondeka ibyawe arahari. Ndashima Imana ko dufise Imana idapfa.
ndashima Imana ko dufise Imana idahinduka. Nesheje wowe wihebye, umucunguzi wawe ariho. Aha munsi Yobu yabandanije avuga ngo naho umubiri wanje uri kurabora ariko nzobona Imana mfise ubugingo. Naho business yawe yoba yarabuze, naho urugo rwawe rwoba ariko rurasambuka, n'akazi kawe ko bakariko karasambuka, ariko uzobona Imana byose bimeze neza. Ndagusengeye mu izina rya Kristo Yesu, akira ukwihangana. Igihe kitaragera rindira isaha y'Imana, igihe kitaragera ntucike intege. Imana yakira cyahari, Imana yakira cyakora. Mu Baheburayo 13:8 havuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshe, kandi si n'umwana w'umuntu ngo yisubireko. Ivyo yavuze no kubikora izobikora. Wakire kwihangana, wakire guhagarara ku Imana yavuze. Hagarika amakuru isi iri kwiraguha, ariko wakire amakuru ijuru ririko riraguha mu izina rya Yesu Kristo. Mwari kumwe na je Pastor Felicien Harerimana. Mushobora no kudukurikirana kuri page ya Facebook iri kuri aya mazina nyene yanje yitwa Pastor Harerimana Felicien. Imana ibagiriye neza. Reka turangize dusenga kuri wowe ariko wumviriza rino jambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndazi neza ko uri Imana idapfa, uri Imana iriho, kandi uri Imana ugira neza, uri Imana itabara. Ijambo ryaravuga ngo abakwizigiye ntibazokogwa n'isoni. Sengeye umuntu ari mu gihe cyo kwihangana, umuntu akurindiriye. Mana, umuha inkomezi zo kurindira isaha yawe. Benshi bariko barahendwa, bariko barazimizwa, bariko barahendwa bababwirwa ngo amavuta ya Elayo ashobora gutuma ivyabo bikunda, imyunyu n'ibindi n'ibitambara, ngo ibitambara bisenge bihezagiwe. Ariko ivyo byose ndazi ko ataco byokora isaha yawe itaragera. Umumama yihanganye umugirire neza, umupapa yihanganye umugirire neza. Umaze igihe atavyara, Mana ndasenze ngo wugurire inda y'umuhe kuvyara. Umaze igihe ashomere, ndasenze Mana ngo wugure umuhakazi. Umaze igihe ari mu marira, ndasenze ngo mubihe by'umunezero. Umuntu wese yaramaze igihe akurindiriye, reka yakire kukubona mu izina rya Kristo. Urakoze, ubagire neza, umugisha wawe uhorane nabo, nkuko Dawidi yavuze ngo ibyiza n'imbabazi bizonyoma iminsi yose. Urakoze, ubagire neza, ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Hama abadukurikiranye, sanzwe nkorera imirimo y'Imana mu Ruziba, mu Kigwati mu Ruziba, hepfo y'ibitaro bitwa kwa Pegi, hafi cyane y'isoko yo mu Ruziba. Manuka mu Kigwati kwibarabara rya gatatu, ahantu muri eglise bitwa Nayoti Lama International Mountain. Abashobora kuturondera murashobora kutwakura ku nimero ya 62 683 283. Iyo ni WhatsApp, kandi kongera akaba na apere. Ni mu Ruziba, adresse niyo, kandi ni adresse nziza kujya gatatu mu Kigwati. Hahoze ari sare bahora bitwa kwa Kibase, ariko no munsi hakorerwa imirimo y'Imana. Hama kandi turashimiye n'abashoboye kudufasha kugira ngo amajwi abashikire. Imana ibahezagire, kandi bakora ibikorwa byiza. Mushaka kubarondera, murashobora kubarondera kabisa. Bakora ibintu byiza by'amateka. Ni Vision Talk Media, bakora imirimo y'Imana. Murashobora kubarondera mu bikorane, murashobora kubarondera mu manza, murashobora kubarondera no mu bindi bikorwa bitandukanye. Mwarahezagiwe cyane. Shalom shalom.